ndumiwe je cyose nkunda kukishura kubera sindi ko ndidandaza kasi nyene uko bana yakufise n'umugore nta na kimwe nakwishura kuri ibyo sindi ko ndidandaza turetse ivyo mbega ikindi naco ho uri mu rukundo ntabyo nzi. Hello guys, mwaramutse cyane muri vanya naho muherereye buri muntu wese hari hose mu buraruko cyane mu buraruko no mu manuko hose ndibaza ko ibintu bimeze neza ko meze neza mwese kuma kuri micro za INYISHU media muri kumwe na swing y'Imana swing man swing chronology cyane iyo cyose uba wumva uko bivuga ko se n'uburenganzira bwawe nkuko bisanzwe nyuma ya kamera turi kumwe na Bobo Vanchi umukameraman ariko bikora neza ariko avyitwaramwe neza muri no misi ariko abikora neza basorera ama image ameze neza ndetse n'ibindi ngaha rero uko bisanzwe imbere yo kubandanya n'umunsi murano ko dufise umutumire reka tubanze tumwakire imbere y'abakunzi ba INYISHU media kandi wowe utarakora subscribe ndakusavye ro bazikorwa n'ibindi bandanye ciao musore n'amahoro Amahoro cyane umeze neza ya ndi gado amazina mwitwa bande beshi bakunda kwita Gfty abandi bakanyita Nekibunene abandi bakanyita Gisumizi bakandi abandi bakanyita Nick A okay Nekibu reka nakubaza ikibazo nuko mbariye ngo harabakwita ngo bunene mbega bunene gashawe ko mbona umenga wakoroye inda navyo nzi wocuvuga kuri bunene mu buryo bwahishe mu nzira yawe tuvuze Nekibu ubushatse gusigura iki Nekibu ni iki Nekibu ninde uno musi Nekibu duhere nko kuri channel yiwanje ni Nekibu TV urazi ko abafanizi kesha kuna kukwetirira igikorwa kiwawe ego kuba bamugana Nekibu yavuye kuri channel yiwanje ya Nekibu TV so Nekibu TV navuga yuko ni New Kings Burundi abami bashasha b'u Burundi mu majambo yose yeah. Okay ni Nekibu TV karabivuga mbega Nekibu TV akora filme cyangwa akora umuziki ndushaka kumenya neza tuvuze Nekibu mbega apresenta iki imbere y'abakunzi ba INYISHU media n'umuziki cyanye ni filme ya Nekibu akora filme comedy gusa wande ndifuza kuzakora n'umuziki tu ya ariko nibaze ko mbega muri ivyo bintu bibiri mu muziki na filme ni cyo kintu uvuga ko ubukunze cyane inyuma y'ivyo yose y'umuziki cyangwa na filme cyo wemera cyane niki ya ubu ndakunze filme cyane kwa nizo ndiko ndakora Nekibu ubuherutse hari ahantu nagusanze nubwo mani raba n'ubu warankomerekeje raba ngo y'inkovu ngaha ariko reka kunyusa jya mu kazi nta kibazo bisanzwe kuko anje jya munsi warankoreye ibintu Nekibu wewe uno musi ndiko ndakuraba ni Nekibu turi kumwe uno musi avuga ko ariko arabikora neza kandi akavyitwaramo neza mu buryo bwose bushoboka cyane mu ndoto zishoboka ariko uno musi turi kumwe nganka Nekibu mbega Nekibu ikibazo kimwe uno musi urubatse cyane uri umujene bimeze gute je cyose nkunda kukishura kubera sindi ko ndidandaza kasi nyene uko bana yakufise n'umugore nta na kimwe nakwishura kuri ibyo sindi ko ndidandaza turetse ivyo mbega ikindi naco ho uri mu rukundo ntabyo nzi ariko Nekibu tureke ibindi n'ibindi ndashaka kumenya hari umuntu yigeze kunuma ko umwige mavuga ati mbega ujya mu tubemeze gute ndashaka ugira ahantu bicishe nyezi nuvuga ati jewe ndakunze cyangwa se nkunze biri simple kubimenya kandi ibintu bito cyane Nekibu nako icyo ne kibazo nkunda kwishura ko kuko nkunze ntakunze ni ubuzima bw'iwanje bwite byose ibintu byo kujya gushaka kuri rerozo yes ndibaza nta kibazo wakunze INYISHU media no musore murumva ko aratinye kuvuga ivyarimo n'ivyo atari mu nkumbure turaza kumenya vyishi kuri uko no mutwagiza amahirwe tukaronkana canke oyo mzee so kubitinya ariko hariho ibintu twasikuye kugirane gushira hanze reka gato manze ncire gato na Nekibu na unaringe ndashari ngaha nyene mbega ngira ndakubaze none uno musi kuri ngaha Nekibu ukaba uri ngaha nyenda kubona ngaha nakubajije uri mu rukundo cyane uri mu rukundo uravuze ko atashobora kunyishura uno musi nk'umukobwa yo gushikira ko mukubaza ikintu wowe ubivuga ko ikiwe mwishura kwiki ageze iki umukobwa avuga ati jewe vraiment ndiyumvamo ko shaka kuko na n'uyu muntu ndagomba kuvugana n'uyu muntu ni cyaye kintu umva ko ushobora gucushobora kubivugamo cyane ko ushobora gucuvyiyumvamo no musi uwo yabaje kubimbaza niwe twoganira gusumba ko twabivugana ntacu ushoboye kubivugaho byo kuri birumvikana batashoboye kubivugako Nekibu basi ko wumva ivyo rukundo atavyo urimwo wowe warigeze kuja mu rukundo cyangwa urukundo rwa rumaze kubabaza just nakubwiye ati byose biranda ibintu by'ubuzima bw'iwanje bijyanye n'iby'urukundo reka tubivemo ubuzima bwanje by'urukundo reka tubyihoze impamvu nariko nabivamwe nihuse hari kiganiro nabonye wewe warabesha umuntu maze kumubesha kuzo mutwara araguhereza amahera araguhereza buri kimwe cyose umwemera ko aramkuzo murongora kuzogera nte
kuzoge imwe nibuka ibintu vyanda gutakiye vyinshi cyane nekiburi mubushatse kuvuga ndashaka kumenya mbega wowe n'ujya mukobwa vyahereye he vyatinze bigenda gute mwari mu rukundo cyane mwari mu rukundo nturinde kumbaza zena ko na wasi kumara ivyo ashaka kubwira mbega mwari mu rukundo cyane mwari mu rukundo utamumbwe ntawenzi ntawuzi fata ko atambwira ninde nubwo wowe utamuzi kiretse munyibutse bazi kuzurazi ko ntawenzi nzi umuvuze rega je ntawenzi sawa nta kibazo kumva atawuzi reka tubandanye n'ibindi nekibo uno musura umuntu uri kurakora filme kandi zigashimwa uri kurakora comedy kandi zigashimwa mbega nekibo arafise management nekibo ikora ku giti ciwiwe nirihe tandukano rihari ku muntu ukora ku giti ciwe n'ukore n'uri muri management hari neza yo biri mu gukorana na management canke hariho inabiri hagati yavyo ineza ni kibi ntago mbizi ko sijya njya muri management nturigera ujamo sinjye njya uravyifuza hoho burya hari ikintu bavuga mbere kujya wifuza ikintu erekana we icyo watanguye uzogufasha abonye agishoboye azogufasha abonye icyo watanguye bakuze nk'ishu media birumvikana kumwe nashobora ko yatatawe ikiganiro nakubajije ati mbega uno munsi uko turavugana urakeneye ku management cyangwa nabitahuye nabitahuye nakubwiye ati umuntu kugufasha si bibi ega management y'umuntu so kazompa amafaranga so kazombwa ati nekibu tora imodoka tora amafaranga uko management y'umuntu nujya muhe byiyumviro okay Jesse ni modoka kusaba kubera manager nyambo binyemerera nzoguha imodoka mu ndoto ndaguhereza amafaranga mu ndoto kandi azi bizogutunga igihe itari gito uzovyemera ibyo mu ndoto navuze ko nzoguha imodoka mu ndoto no mafaranga uzovyemera bazi ikindi je byo mu ndoto reka tubire ko bakunze INYISHU media ndumva ko bandanya kwepa bibaza bikwepa ico namugese cyavugwa ko araje mu bindi agakwepa nekibunyira ndakubaze mfise amakuru yuko wahubaye hose ivyo urimo vyose utunzwe n'umugore umukobwa ari we akurihira inzu kandi aziko nigeze kuzanka musanga indani ariko uranka kumunyereka ngira nkora amatoza ashoboka yose nzoshobore kumubona mbega nikibu ujya mukobwa uno munsi wowe nawe bimeze gute aracagufasha ubu ndabona ko kuguriye na telefone imeze neza umutekano gira amahoro uvuza ati umukobwa ni wagira iki ni wandi hirinzo na Madrid numvise ko yashize ko ushaka kwihagarara kugomba kujya ifiteri ku bantu Dispose yuko byose abikora ubibona urabizi urumva kusumbye oya nuko nyandi swinge kandi uko ni swinge kandi ondera ibintu byinshi cyane buri byinshi ndakunda kuronka nkabibaza amakuru siyo uri bage ko nagusanze muhira uri kubona umukobwa mu nzu wabwana ikigo yari umukobwa yari umukobwa ko nabonye ibirato kandi wanyanyira ko ninjira ibirato biseguye oya usanze ari byo umuntu ajya mu rupango nawe tubana umuntu wo mu rupango kubera ushaza kuvuga ko umuntu wo mu rupango none mu rupango ntitsembana n'abantu okay nekibu nitubandanye muri vyinshi cyane tubaze vyinshi ndafise amakuru yo kwizigirwa kutunzwe n'umukobwa ntumparirize icyambere somo kutunzwe n'umukobwa ndakigwire cyambere wambariye ngo nturi mu rukundo impamvu ni iyi wase ko umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe aza kubona ko umucitinga ho umucitinga birasanzwe ariko ikindi kibazo ngomba kubaza uku kwezi yoba yarakurisha ugiye kuvuga ngo nakubuye ko ntari mu rukundo aho n'uri kurangiza ndamwihakanye wambariye ko atacu bivuze ko okay ntacyo nabivuze ko nyene nabwo gatacyo ndabivuga ariko banzureke uri kuvuga ati hari umunandihira inzu mbega amafaranga iyo agiye kundihira inzu ayagucisha kugira ngo cyane undihira inzu sivyo nuko urazi ko ndi umunyarusaku narasakuje ndamenya amakuru yawe ko ari umukobwa akurihira inzu amaze kurihira inzu akwambika Imana ishimwe yakuguriye agasengere kameze fresh Imana ishimwe ko yakuguriye na telefone imeze fresh ndakuze ubuzima bwo hoterabona n'uwo mukobwa ko vyari bikomeye ariko ntitubirangire ko cyane bajije ati swengere gatoya bakajyari cyane bizogenda gute kugira ngo abakunzi ba INYISHU media bashobore kumenya vyose gato ndakubaza ikintu kimwe sibyo ndakunze kubona aba star benshi mu Burundi mwihagarara banzureke wiciramo bakunda kuvuga ati jewe ngo ndafise ibi kata kintu kimwe afise atacu fise sibyo niba nagize bate nkaronka isengere nambaye sawa nuko mbwira ngo ni umuntu ayinguriye sibyo ntawe uzo umuntu ayinguriye ni umukobwa ndamuzi naragize urusako ndamumenye ninde nujya mukobwa nyene uramuze no kiretse kuri ndahumbwira kumenya kumuzi uwo mukobwa arankunda vraiment sinisengeye gusa umva arakugabura amakuru ufise nuko akugaburira akwambika redi ubu yagisize ko bari mutara Imana ishimwe ko narose umuntu abifashamo nk'ibyo nta mahoro masa mugabo sindi muri ba star bo mu Burundi ajya kwiyemera ati Jefferson atabya afise ntibaza abantu bazi Bel Chris baramuzi umujama agera akabwira abantu nambare miliyoni zinga miliyoni 50 wambariye dolari zinga idolari zinga tuambaye n'igisumbi cyo wanje tubireke reka ivyo tubigeze ngaho
ni Nekibu tuko turabona kuzi INYISHU media umengo waje kuponda nta kuguponda biri waje kuponda mugabo jewe ndagati gatetswe n'Imana tu icyo bakora cyose Nekibu baguma ari wawundi bazeke abafana bibanje nibo babizi urabona abafana banje barabizi gusumba we ukunze ubu. Okay, bakuzi ba INYISHU media arabizi ko atanzigira musivye ko gusane ko ndaraba kandi nk'umuntu sanzwe ndumutozi w'amakuru bw'igiti cy'uwanje yishikira indani bw'igiti cy'uwanje nashatse kumenya ayo makuru yuko tunzwe n'umukobwa vy'ukuri hariho aba diaspora n'aba diaspora kazi rero ufise umu diaspora kazi bita igishuga mami ufise umushuga dadi ukuri umuhungu ufise igishuga mami turekana byose igihe tuzoja kwindi ni Nekibu no munsi ariko nabikora neza kuri Nekibu TV akina filime na komedi ariko ndafise ikibazo kimenyera ndakubaze Nekibu ni cya kibazo wowe warahuye no munsi kuba utari kurakora kandi komedi nkuko wari usanzwe ubikora ni yihe ngorane ufise kandi kubona umuntu ukora nkuko wari usanzwe ubikora cyo ni kibazo cyiza gusumba ibyo kurambaza byose nta nzigo yarimo ariko inzigo yarimo ariko unamusi mawe nako ndakora nashaka yambaye nitunganye kwanza neza uko bashaka gukora igikorwa cyiza kiri different n'ibikorwa byose maze gukora ubu kuko abakinyi banje benshi bagiye basaba ati turakeneye guhindura kandi n'abantu n'abafanizi banje bakavuga ati turakeneye yuko muduha amafilimi ubu ameze ukunuko kandi burya umufana nicyo kintu gikuru mu byo uri kurakora udafise umufana nta naho uzogera kuko kijya ora nibi uri kurakora n'uwose ukora uri umujournalist udafise ujya ariko gukurikirana nta namwe uzoshika ariko ujya nawe niwe management wacu kubera iki abafana aho bari hubwo respect ndabemera cyane gose cyangwa iri peace bivana ko ushaka kubivuga ndabemera cyane kuko nibo batuma tugera aho tugeze ubwo iyo utavuga ati umukobwa nanya ukabwa ati abafana nibo bakwambika kuko bose nibo babikora naho abakobwa babo vura ndafise abademu benshi kandi okay wache wikubita mukiza ucuratoramo kamwe muri abakobwa bakukurikirana ucuravuga ati rero muri abo bose reka nkure mwoka mwishire pembeni akazohora kankurikirana vyanya vyapana vyo kunkurikirana ko karose ariko ari yabuze ibikogwa uravuga ati reka bigende ariko ntanzigirimo so Imana ishimwe ko ntahuye na sister wawe sister wanje uca kwiga yo ndabona sister wawe uba ndabona kari we wogira ikibazo ahubwo gusuma vura just imbeshe ndafise abakobwa benshi barankunda vraiment sindiko ndiyemera rero urafise sister wiwe mbega jewe ndamufise gusa level yiwe irakomeye cyane hejuru tubireke Nekibu reka ndakubaza ikindi kibazo kimwe vya sister wanje turekane navyo uyu mujama ati arangije sister wiwe oya sister wanje urumva hari inyeno hari kundi kuno nawe uvyumva ko atanzigirimo sawa Nekibu mbega urafise umugwi ukoresha nka team canke twovuga nka kundi yawe muguriho kuko sinkina je nyene umuguriho kuko yaba utariho wazomura muri comedy ndumwe cyangwa muri film ndumwe bajya dukene niyo team yiwanje tu. Okay, bakunzi ba INYISHU media turamenye amakuru make kuvyerekeye Nekibu ariko ntimwibagire ko hari umunsi twagiye tumusanga ariko umwe n'umudemo munzo mudemo arankomba riri ivyo waranyara kwa sohoka isa yanje yamenekeyeho ibanga munda isa yanje amaraso nagenda yavireyo kamenga nagiye kubaga ariko ivyo tubireka nijana nagutumye ko mbega muhira jewe ndumunyarusaku kandi nagutumye ko muhira jewe nkora ibintu biri mwizwinye kandi sinina abafana banje kandi ndababwira ikintu neje mundi umuntu akagutera mu rugo atagutumiye ivune umwasi hari umunsi nzoza umushitsi aje atikoreye asumbwa n'iki n'igisuma wari uje kunya mugo ntibyakunda hari umunsi nzoza nzane twaje amabuye ugisohoka ibuye mu mutwe ndakumena ijisho tuvugane mu hazagira icyo nzoba bakunzi ba INYISHU media kutumazi nakeka jambo worangiza ubwira abakunzi ba INYISHU media kugira ngo dushobore kwandanya n'ibindi ikintu nababwira si kindi bagume bakore kwa bwa buryo dusanzwe dukoresha utarakora subscribe share n'ibindi kawaida ni kwako ni too much tu bagume bakora nyine umuti ntibagenda kujya kuri Nekibu TV nabo bakore subscribe murakoze hame bindi tuzahurira mu ijuru nta bindi tu. Okay, bakunzi ba INYISHU media tubasezere tugarukirize ngaha turabwiye ko tuzokoma tubahereza ibindi byose bimeze neza kuri micro za INYISHU media muri kumwe na Swing canke Swing Imana canke Swing Noroje inyuma ya kamera muri kumwe na Bobo Vanchi umukameraman akaravyituramo neza no muzi ariko arabikora neza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mubandanye kuronka amasanamu ameze neza ibintu bimeze neza ibigano bimeze neza reka Nekibu tukuze tukubara ati ugira urugendo guzana amahoro yese agusimbireko. Okay, merci mugo Yesu ntasimbireko asimbireko nta ngora ko vyogenda kuzana umutekano turabashimiye abanye badukurikira mweze mwe kugura subscribe ciao